hari mu kinjana ca mbere inyuma ya Yesu. Hari mu kizinga c'Ipatimo ubwo Yohana yerekwa igikoko. Yabonye igikoko giteye ubwoba kandi c'imitwe ndwi n'amahembe 10. Bwari ubuhanuzi canke ubuhishuzi yahawe n'Imana. Imana ibiha umwana wayo ariwe Yesu. Yesu abiha marayika, marayika abiha Yohana. Abona ico gikoko giteye ubwoba ni mu vyahishuwe Yohana igice ca 13 cari ciburutse kivuye mu kiyaga kandi cari giteye ubwoba. Abona ku murongo waho 8 abona ababa mw'isi yose bagisenga kiretse abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi koko abona biteye ubwoba kuko abo mw'isi bose baratangaye baravuga bati nindashobora kino gikoko kandi nindashobora kukinesha. Niyo mpamvu muriko muradukurikirana tubahaye ikaze kuri izi mbuga musanzwe mudukurikiranaho ku muntu muzima, kuri Facebook, kuri YouTube Ikanguro n'Ubugorozi. Tubaye ikaze mukurikirana ibyigisho by'ubuhanuzi ubwo muzomenya niye mpamvu ababa mw'isi bose bagisenga ico gikoko ni cahe. Turabahaye ikaze mwebwe mwese musanzwe mukurikirana kuri izi mbuga, mukomeze mukurikirana. Tubahaye program yuko buri ndwi muzohora musangaho ibyigisho by'ubuhanuzi, nuko mukadukurikirana en direct canke live ikibiriraho imisi yose ya vendredi mu gitondo. Tubahaye ikaze. Ababaza ibibazo tuzobasubiza kugira mumenye igikoko niki niye mpamvu aba mw'isi bose bazogisenga kiretse abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ibahumugisha.